munsi ugira kabiri wo mwiherero watunganijwe n'ikigo Obedeya bikoranye n'ubushikiranganje bujejwe ivyinjira ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama. Twegereye icegera cy'umuyobozi mukuru wa Manake Ndikumana Evrine aha tubwira bimwe mu byo bamaze kwiga n'icizere afise mu bijanye n'amategeko akingira umunyamyuga mvabwenge n'ibikorwa akora. Kuva igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'icenda twaratumiwe n'ubushikiranganje buraba inkino n'imico kama, tukaba twatumiwe mu nyigisho ziko ziraba bijanye na dodota. Uwo mwiherero rero turimo ukaba ari wo kugira turabe ibyo hinduka mu bijanye n'ibirangurwa n'abanyamyuga kugira bihabwe agaciro. Ejo twarashoboye kubitangura, uno munsi tukaba turiko turabandanya turaba intambamyi n'ingene abanyamyuga bozivamwo kugira ngo turabe yuko umunyamyuga wese yotungwa n'impano yiwe, ibikorwa mvabwenge bihabwa agaciro muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi nk'uko ibindi bihugu biriko birateza imbere kandi vyateye imbere bivanye n'ico gisata c'imyuga. Tukaba turiko natwe turugura mu maso kugira ngo turabe ico gukorwa kuko iby'iwacu bigisa n'ibigisinziriye. Nta nkeka benshi barabizi yuko abanyamyuga bamwe badatunzwe n'impano yabo, usanga bariko baribwa rimwe twita yuko bikaba duteye ugasanga umunyamyuga wo ngaha ciwe aragikora ikintu kwita yuko comutungisha, ugasanga arabamuhenda bakabitwara bakabigurisha uko bashatse, hanyuma akamakenye kubera tuduha twinshi n'ikizi baba bamuhaye ugitwaye nawe ukagitungirako. Nivyo rero dushaka kurwanya kugira ngo umuntu wese ivyavuye mu maboko yiwe apana kubaho atinya amaboko. Co kimwe n'abaririmbyi, ndiko ndavuga abanyamyuga. Abaririmbyi murabona yuko hariho abo usanga umuziki wabo batunze, ugasanga utungishije abandi, indirimbo zaho zikavuzwa hariho hose, ugasanga ntaco afise, ugaca wimvira ingene ubwo bwenge bwe yabukoresheje ariko ntibumutunge, bikaba bibabaje. Nivyo turiko turagwanya dufatanije n'ubwo bushikiranganje biciye mu kigo ca Obedeya. Akamo nabo ndatera abanyamyuga nuko kuvyo niboneye n'amaso yanje hagiye kuba impinduka idasanzwe kuko turiko turabiraba. Ubushikiranganje butujejwe bwamaze gufata mu minwe ikibazo cacu, vyerekana yuko bashobora kubihinduka kubera ariko barabona intambamyi dufise, bakavuga bati bakeneye ko tuzivamo, bakeneye ko umunyamyuga atezwa imbere n'ivyiwe, bakeneye yuko umunyamyuga atera imbere akongera agateza imbere n'igihugu. Buriya harya umunyamyuga ateye imbere n'igihugu kizohatorera akoyoko. Hanyuma tukiko turabandanya, nabonye yuko mu nyigisho turiko turakora muri uwo mwanya turiko turaraba ico Obedeya yokora, tukaraba n'ikizosabwa n'abanyamyuga, abajeje umutekano, abajejwe ubutungane hamwe n'abandi bose, kuko iki kibazo si c'umuntu umwe, n'ikibazo c'abantu benshi bateza gushinga uvu hamwe kugira ngo turabihinduka ko byoba koko, tukabona yuko bigaragara ko byahindutse, bimwe tumenyereye ko bamwe bigahinduka tukaba mu bindi bishasha. Ngo abanyamyuga mvabwenge bo muri Manake Burundi ngo baritayeho ikigo Obedeya, ngo aho mbere barindiriye ikiva muri uno mwiherero. Akavuga ko ku rwego rwa Manake bariko baravugana na Obedeya kugira ngo hashobore kuba large sensibilisation, ngo kuko ikigo Obedeya ngo nticagiyeho kugira cicare, ahubwo cagiyeho kugira gikore ndetse gifashe n'abanyamyuga mvabwenge. Abanyamyuga mvabwenge muri Manake baravyitayeho kuko barindiriye ikivamo muri izi nyinshi turiko turakora. Natwe ico tugiye gukora, tugiye kubasigurira ibiko biravugwa, bumve ko ari ivyabo. Turiko turavugana n'abajejwe ubwo Obedeya ko baraje sensibilisation, hoba kumenya umwe wese ico ajejwe, kumenya igituma gihari, kuko ikigo nicashizeho ngo kije ngaho cicare. Ni kuvuga yuko tuza kubibabwira n'utavyumva akavyumva, ariko hari abamaze kuvyumva, muga turakeneye ko n'abandi babwirwa ico kigo kibarindirije, hanyuma barabe babifate mu minwe habihinduka.